nari nababwiye yuko muri kino gice tuza kuba turi kumwe n'umutumire, none turi kumwe n'umutumire naho tutari kumwe muri studio, ariko tuza kuvugana nawe ari mu gihugu c'Ubwongereza, si hafi, ariko twagize amahirwe yo kwakira umuririmbyi Colin Muzaneza, niwe tuza kuganira. Reka Colin, mushobora kutwidondora mukatubwira naho muherereye mu gihugu c'Ubwongereza? Ndabaramukije mwebwe mwese muriko murakurikira Heritage TV. Ku mazina nitwa Colin Muzaneza, nkaba ndi mu gihugu c'Ubwongereza mu gisagara ca Liverpool. Mbega urugendo rwanyu rw'umuziki rwatanguye gute? Mwotubwira ukuntu mwatanguye igikorwa co gukorera Imana mu rugendo rw'umuziki? Urugendo rwanje rw'umuziki ndibuka yuko rwatanguye muri 2012, aho hari umugenzi aho nasengera nasabye yuko yonyigisha kuvuza gitari, aranyemerera. Hanyuma ndiga gushika 2013 uko nari nanguye kumenya kuvuza bikeya, hama ndaja muri chorale ndayibamo gushika 2018. Ico gihe cose byarashika nkaronka indirimbo muri jewe, kwa kundi umuntu aba inspiré akaririmba uturirimbo muri jewe nyene, ariko sinari bwazitangure kuzisangiza abandi canke gukora muri studio. Ariko ndibuka yuko muri ico gihe naratanguye kuza ndazisharinga muri chorale, tukazikoresha tukaziga, nuko rero vyagiye biragenda gushikaho rero nageraho nja muri studio. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi twashaka kumenya, mbega ni bande mwigirako? Group nakunda kuraba cane yari group yitwa Hit Song. Byukuri indirimbo zabo zaranyinsipira, yaba zaramfasha mu buryo bw'imwemu, yaba no mu buryo bw'ubuhinga bw'ingene zaba zivugijwe, zaba zikoze. Urakoze cyane. Twashaka kumenya ukuntu umuziki ubafasha gukorera Imana muri ico gihugu, nihaba hariho n'intahe mushobore kuzidusangiza. So umuziki kuri jewe ni moyen ifasha kwiyesprima by'ukuri mu gutanga message, ikintu Imana iba yanshizemo. Biva ku bintu bitandukanye by'ukuri, uburyo ndonka indirimbo, uburyo mba inspiré. Indirimbo nyinshi muri zirya iyo vyava mu myanya wasanga ndiko ndasenga, mu myanya personnel n'Imana, hakaba aho rero numva melody canke nkumva amajambo anjemo canke nkumva verse injemo, hama bikaza mu buryo bw'indirimbo. Rero biramfasha cane gukorera Imana muri ubwo buryo. Novuga ati naratahuye yuko ni kimwe gihambaye Imana yashize mu buzima bwanje, kandi numva yuko nkwiye gusangiza urungano rwanje. Hama hariho intahe nyinshi yaba mu bagenzi, yaba mu bantu batandukanye, abo nzi n'abo ntazi, aho by'ukuri numva intahe zitandukanye z'ingene Imana yabaganirije biciye mu ndirimbo iyi canke iyi, abasubijwemo intege, abakunze Imana kandi abatahuye byinshi ku Mana. Rero ivyo byose birantera intege, nkavuga ati Imana ishime ko haba hariho umuntu uyu canke uyu afashwa biciye muri kirya gikorwa co guhimbaza no gutazira Imana. Turangiza twashaka kubabaza yuko hari imigambi ya kazoza ka hafi mufise mushobore kuyisangiza abakunzi ba televiziyo ya Heritage. Ego, uko Imana idushoboza dufise imigambi yo kubandanya igikorwa, yo kubandanya igikorwa Imana yaduhaye. Vuba mwitege bishasha. Reka ndagushimire cyane. Hanyuma mu kurangiza akajambo kanyuma umva urangiriza ko nakahe?
norangiza mvuga ati nifuza yuko abantu bakunda Imana, abantu bamenya Imana by'ukuri biciye mu guhimbaza, abantu bagira imigenderanire n'Imana by'ukuri kandi bayikunde. Ego, hama ndashimira Heritage TV rwose n'abakunzi bayo, Imana ibahezagire cane, murakoze. Kole wakoze, tugushimire cyane kuba wafashe umwanya ukavugana natwe, tugushimire cyane.